mu Cibitoke hariyo amareserve y'inzahabu. Izo nzahabu bishitse tugakuraho CNDD-FDD tuzogera tuzitore tuzishire muri BRB, hama tugira amakontra n'ibindi bihugu bisanzwe bitegerezwa gutanga amadolari amadevize aboneke. Hariho nikere ishobora kwimbwa, tukimba imyaka 150 tuguma tujya amatrilion $. Hariho indarayi zo kubaka. Ivyo byose n'ugwaruka ruzoronka amajobu tuzobikora. Ega tuzoba turiko turabikora twese tubikorana, abarundi bose bavyuka baja ku kazi gukora. Nuko tuzoteza imbere igihugu. Revolution mava mwibaza ngo nukurasana gusa. Kurasana bizoba umuntu yitwa Karyenda hamwe na Chimamanda Moses. N'abantu batanguje ikintu cyitwa Intare Revolution. Ico kintu kije citwa ngo gutembagaza ubutegetsi, guhindura leta y'u Burundi ngo bagashinga yabo kugira ngo abarundi ngo baronke ibintu byose ngo bamye bifuza kuva kera cyane. We zana impano yawe, zana impano. Urabona ko umukuru w'igihugu wenyine atari we yishikira sur terre, kuko umukuru w'igihugu arakunda ivyumviro bituma Uburundi butera imbere. Igihugu twibuka igihugu ko gikeneye twebwe no maraso yacu, igihugu gikeneye n'amaraso y'abazodukomokako. None we ufise mu mutwe wawe ngo uzotegezwa gutera intambara, ngo Bujumbura ngo barayizi yose, urumva ngo barayizi ngo naho batazi. Bujumbura na Kagame yavuze ko ayizi. Hey guys, jewe ngira fata kanya basi dutwenge, sivyo? Dutwenge ariko yana gatwengo oya si sagatwengo kagahimo gusa, ahubwo ngomba dutwenge intwengo tuniyumvira ubugugu buri hano ivyo burimwo. Umuntu yitwa Karyenda hamwe na Chimamanda Moses. N'abantu batanguje ikintu cyitwa Intare Revolution. Ico kintu kije citwa ngo gutembagaza ubutegetsi, guhindura leta y'u Burundi ngo bagashinga yabo kugira ngo abarundi ngo baronke ibintu byose ngo bamye bifuza kuva kera cyane. ya guys, nukuri ari ibintu bimwe jare waje muramuna amakomantere y'abanyarwanda ngo nurumogi bariko ramvugisha, ariko guys none je nimba no bamvugishwa n'urumogi ibi byo vyaba bagabo babiri, Chimamanda Moses hamwe na Karyenda. Karyenda nawe yahunze muri 2015 n'umuntu yari n'umuririmbyi edere n'umuririmbyi n'ubari indirimbo aherutse gusohora, urumva lo type yarahunze, yarafite imigambi y'ama manifestation ko bari bafite amatarget yabo kuntu na leta tabara, yarafite imigambi yabo yo kuhirika ubutegetsi babicije mu mugambi ngo leta tabara. Ubu rero wewe aje mu rindi shusho yitwa ngo Intare Revolution. Ico kintu rero Intare Revolution ugerageje kumviriza ka video ndakabahereza mu kumvirize gato nakone, kuko ubu nta bintu vya blague tuzana ibintu vya reality, ukuri gufaditse kabisa kuzwe kuvuye mu muntu niko nzoza ndabahereza. Rero mu migambi yabo ugerageje kumva uza wumva ngo ariho ngo intuzenye ngo inzahabu ngo ziri mu rugombo ngo za nickel, inzahabu zande nande ngo aho ziri ngo urumva ngo arafise ngo system ingene ngo bozi zimba ngo Burundi bukaronka amafaranga menshi ari ngo bukajya ngo akamara imyaka myinshi cyane bujya. Je kuri ico ashobora kubabaza ikintu kimwe. First ndaza kubabwira kwanza uyu Karyenda je twarigeze kuyaga kuri TikTok ya Genius, the Genius twarigeze kuyaga. Tuko turayaganye kuri ico kintu ansigurira ingene ngo ino leta ngo yanambwira amafuti yabo nyene bagiye baradendekeranya ibintu bitagaragara bidahari. Je ntabona ndi ngaha
rero ico gihe twarahaririye birakomera kuko mindset yiwe nasanze iri sinzi ngira baramuroze pe ngira baramuroze ko ni n'umurundi kabisa wa serie ikandi n'aba Pacifique bari muri ico kibiri nyene barasangiye vya bintuze vyabo ya myizerere yabo urumva bo bazi yuko umengo leta nyene umengo ni ikintu ushobora gushika utora ukuraho umva uko we uvyumvira ariko bigenda no utware butangwa n'Imana Imana nigena umuntu we ntushobora kuzana ivyumviro hari abantu ngafite ivyumviro birenze cyane ariko nibifuza burya gutwara abantu biyumvira no gutwara nta nubwenge babafise biyumvira ngo mbe urazi ko kuyobora bigoye guys kuyobora biragoye cyane tore n'umuvye mu rugo babigoye cyane reka rero sidabicisha amajambo reka nabwira iyo migambi rero ngo bazofata ngo ugwaruka gose ngo ruzinduka ruja gukora ngo ruja kwimba izo nzahabo ikibazo ni kimwe ivyo vyumvira ufise kuki utogaruka mu Burundi nimba atacu yagiriza garuka mu Burundi utanga ico cyumviro mu nzego nibakigukundira ugwaruka tuzogushikira tuzogenda kuzimba izo nzahabu jewe nzoza kuzimba kabisa sivyo ariko ubishikirize uandike imbarikete urumva impano nga murabona Son Excellence yuko ahora bajya bakoza amaradiyo bitwa gutekeye umwe wo mu Gitega yakora radio Gasape Son Excellence ramuhaye felicitation urumva wezana impano yawe zana impano urabona yuko umukuru w'igihugu wenyine atari we yishikira sur terre kuko umukuru w'igihugu arakunda ivyumviro bituma Uburundi butera imbere ivyumviro arabikunda cyane pe kandi vyinshi urazi yuko aca yishikira urabona zikubona baje abantu usanga bari boroye inkwavu Son Excellence aragenda akabahana felicitation guys kabana felicitation umuntu yimbuye nk'uyu w'ikibonobono uyo muntu w'ikibonobono Son Excellence yaranamuvuga aranamushimira urumva rero ufise ico ciyumviro reka kuyumvira yuko womanza gutera intambara gutera akajagari mu gihugu sivyo kugira ngo ushike kuri ivyo bintu wifuza wewe genda ucandike ugishikirize leta ni ya twese n'umuvyeyi wa twese uraba yuko atazokumviriza ninde muntu ko ntarabona umuntu azamwira temonyaje ngo jewe ngo nazanye ngo iciyumviro canje ukunuku nugucoteza imbere igihugu ngo leta yagiciye amazi no urumva iyo migambi nayo yindi bafise ni migambi ngo yo guhindura ngo ino ntwaro ya Send David urumva no mugambwe kwanza ntibawukunda babajama ntibawushaka ariko twebwe nk'abarundi b'umutima twebwe basi ivy'umugambwe basi tuje pembeni sivyo ko ni turabanyamugambwe ariko igihugu rero igihugu twibuka igihugu ko gikeneye twebwe n'amaraso yacu igihugu gikeneye n'amaraso y'abazodukomokako none wewe ufise mu mutwe wawe ngo uzotegezwa gutera intambara ngo Bujumbura ngo barayizi yose urumva ngo barayizi ngo naho batazi Bujumbura na Kagame yavuze ko ayizi yoca muri Kongo ko ataje erega iki gihugu cy'u Burundi uyu n'umutima wa Afrika iki ni gihugu twarazwe na basokuru iki ni gihugu giheza gihugu c'amata n'ubuki iki gihugu urashaka kukibona ariko ntugifate iki ni nk'igitutu nigifadika ivyumviro vyawe vyose wozana aha ku gihugu cy'u Burundi nico pasa kuko ivyanse muri 2015 sinibaza neza yuko uyu muntu ngo kagenda na Chimamanda ngo bashobora ngo kubishika kope oya kabisa sinarinzi uko ari ibintu vya blague sinarinzi uko bageze ku vyumviro nk'ibi pe oya guys ivyo bintu dahere nta ninguvu bagira zo kubikora kuko igihugu gitwagwa n'igisirikare igihugu kirapanze kirimwe abagabo sivyo mwebwe kagenda na Chimamanda na Pacifique mwe muvugira mu mubindi muvugira hiyo nyene sivyo mwe nta n'ububasha yaba narivuga ati muraba genius je mwoza basi no mu Burundi mugashikiriza ivyumviro muri no mu Burundi basi ariko muracatinya muraca habugwa na Edaire nta nuraba habura urumva ariko ivyumviro vyapfuye nabi biboze Edaire nk'ico kintu cyonyene shwa kuciyadukizo kuciyumvira utuza kuba ufise abantu bagushigikiye amakunga tuza kuba gushigiye ko nibi bintu vya Kagame urabona yuko ashigi amakunga rero yabimushigikira
urumva ntabwo ushobora kuba ari we yovyiyumvira ngo ubwonko bwiwe n'igipasa kandi je ndanabakebura vraiment ivyo bintu bizobagumemwo muri bo nyene bibahereremwo babimire kabisa nk'ibanga bibazo bavyumvira ntibizopfa binakunze kabisa bizopfa binakunze edane nanje sinovyemera kandi je ntaco ndi mu gihugu nanje sinovyemera pe ibaze nk'igihugu gitwagwa na Chimamanda ibaze nk'uyo kagenda ari we chef d'état major ari watwara igike umuntu we twaga n'umuntu agikene guhitinga guys nukuri jewe maze gusoma iyo message ndibaza reka video reka ndayibahereze ko muyikurikirane